Nibisanzwe aho wari yarataye icizere ari wasigagiha abandi. Birashoboka ko ikiganza wakoresha mu guhanagura amosozi yawe ugihanaguza y'abandi. Erega vyose bishobokera bizera. Kandi ngo vyose bikoranizwa hamwe kugira ngo bituzanire ivyiza. Ni umurundikazi yavukiye mu ntara ya Muramvya muri komine ya Bukeye. Ni umwanditsi akaba n'umukinyi w'amareresi, aho mbere yabigize akazi kamufasha mu kwikenura. Yarumviye wa mugani ba sokuru baca mu Kirundi ngo nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga gusa. Ni Faxine Uwimana abenshi bamenye ku izina rya Fanny Lavine. Aho yatangura umwuga wiwe mu mwaka w'2018 yakoze ireresi akina ari hasa. Eka ntiyagarukirije ngaho, yarabandanije akora ibishimwa aho yakurikije ireresi yise Urugendo, imuha kumenyekana cyane no gukundwa cyane. Ari naho yagiye araronka ubushimwe butandukanye, maze ireresi ndundi zitangura kumenyekana mu bindi bihugu barazihurumbira. Ni Fanny Lavine nyene yashinze uruganda rwo gukora amareresi agwita 3Fa Films Company, aho yagiye akorana n'abakinyi batandukanye benshi anaramura abashasha benshi. Ubu rero aragarutse, inyuma zimwe mwakunda nk'umupfakazi, urugo, eka mbere n'izindi. Incuro bazaniye data. Izoshirwa ku mugaragaro igenekerezo rya 22 Ruheshi mu nyubakwa za Hotel Source du Nil. Uratumiwe, nuze utangwe kuko hazobaho gushinga intahe no kumenya vyinshi kuri iyo reresi yiswe Data, no kumenya vyinshi cyane kuri Fanny Lavine ubwiwe. 3Fa Films Company, Breaking Boundaries.